Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye ntiteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Imbonesha kure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane abari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane cyane ku makuru abari kuvugwa ku gateka kazina muntu, abari kuvugwa mu butungane, abari kuvugwa mu cibano, abari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, abari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Twabateguriye amakuru ahambaye cyane kandi adahumuriza ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho hari akarwi k'abagwanyi kaba kamaze kwinjira mu gihugu c'u Burundi kakaba kaje guhungabanya umutekano w'igihugu c'u Burundi, aho amakuru adushikira ava mu nzego z'umutekano avuga ko abarundi bagiye guhura n'ingorane zikomeye cyane muri no minsi, kubera ko ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye buri kurwanwa n'abatari bake, guhera ku bari mu butegetsi gushika ku banzi b'ubutegetsi. Ibyo byose nyine bikaba byaratewe n'akajagari n'akavuyo kari ngaha mu gihugu c'u Burundi. Biboneka neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye yaba yarananiwe gutunganya igihugu c'u Burundi, aho benshi basigaye bamufata nk'igishusho, benshi bakemeza ko ataco ashoboye, aho bavuga ko umuntu usigaye utwara igihugu c'u Burundi ari umutambukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye. Akaba ariyo mpamvu ibintu nka byose byayangaye ngaha mu gihugu c'u Burundi, kuko arikorera ibyo ashaka, kuko atakazi leta yigeze imuha, kandi bikaboneka neza ko ibiriko birabera ngaha mu gihugu c'u Burundi bifise ikintu binyegeje giteye ubwoba. Murazi nk'imipanga imaze iminsi igurwa ariko igahabwa imbonerakure, bakababwira ko ariyo kurwanya abansi. Murazi ico imipanga yagiye ikora muri kahise, murazi abana b'u Burundi icyo yabakoreye, murazi ibyabaye mu Rwanda. Ibyo byose nyine bikaza byerekana ko ibintu biriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi biteye ubwoba kandi bifise ikintu kinini binyegeje. Turaza kubigaruka ko mu idonido ry'amakuru, aho tuza kubabwira kuri ako karwi kaba kamaze kwinjira mu gihugu c'u Burundi gaturutse hanze y'igihugu c'u Burundi, aho muza kumenya ndetse n'igihugu baturutsemo akaba ari abaje guhungabanya umutekano w'igihugu c'u Burundi, ariko intumbero nyamukuru ariyo gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko ari ubutegetsi buri gukora amakosa menshi cyane, harimo no kwiteranya n'ibihugu bituranyi, aho Perezida Evariste Ndayishimiye amaze igihe atangaje ko agiye gutera u Rwanda. Ibi nabyo nyine bikaba byarongereje abanzi ba Generali Evariste Ndayishimiye, kuko mu minsi yaheze byarabonetse neza ko u Rwanda arirwo rwakingiye bimwe biboneka ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Murazi ko no mu rubanza rwa Generali Arengiyome Bunyoni byavuzwemo, aho Bunyoni yatangaje ko igihugu c'u Rwanda cyumvirizaga amatelefoni yiwe amaze kigahereza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibyatumye umugambi wo gutembagaza ubutegetsi kwa Generali Arengiyome Bunyoni uhita umenyekana hakiri kare, kuko u Rwanda rwarabimenye ibiriko biraba, amaze u Rwanda rubiha Tanzania, Tanzania nayo ibiha umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, bityo bituma ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye budatembagazwa, bivanye n'uko u Rwanda rwamurwanyeho. Ariko igitangaje kinateye ubwoba nuko Perezida Evariste Ndayishimiye atigeze yibuka iyo neza yagiriwe n'abategetsi bo mu Rwanda, ahubwo agahitamo kubaharabika ndetse no kwifatanya n'imitwe irwanya ubutegetsi bwa Kigali. Akaba ari ibintu bishobora kumugiraho ingaruka zikomeye cyane. Turaza kubigaruka ko mu idonido ry'amakuru. Itangwa ry'imipanga ririko riravugwa mu mbonerakure rije inyuma y'amajambo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye n'uwahoze ari umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD umushingamateka Manase Nzobonimpa bari baherutse gushikiriza, aho bahamagariye imbonerakure guhaguruka bakijukira ibya gisirikare mbe bakahabwa n'ibikoresho bya gisirikare. Bob Rugurika aratangaza ko ibyo bikoresho atabindi byavugagwa uretse nyine iyo mipanga n'inkoho ziriko zirahabwa imbonerakure mu gihugu cose c'u Burundi mu ntumbero yo kurwanya umwansi, nk'uko abategetsi ba CNDD-FDD babivuga.
bavuga ko iki gikorwa impamvu bariko bari kugikora mu ntumbero yo kurwanya umwanzi rero nta wundi n'utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD canke se uwari we wese ushatse gushira amabi hanze akorwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Turaza kubigaruka ko mw'idonido ry'amakuru aho benshi bemeza ko ibintu bigeze habi kandi abenshi bakemeza ko byanze bikunze ubutegetsi bwa CNDD-FDD bugiye gutura igihugu c'u Burundi mu manga ikomeye cane. Giharo naho turaza kubabwira ko imbonerakure yishe umusore, umuryango wishwe uriko uraterwa ubwoba. Ibi birababaje kandi binafitanye isano n'iyi mipanga iriko iratangwa mu gihugu cose, aho imbonerakure ziriko zirakora ubwicanyi ariko bikaboneka neza ko atacamira ibitera agashavu katari gake abarundi isinzi bavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye yabatereranye ku rugero rukomeye cane. Jeremy Minani agiye gutahuka yitabiriye amatora ya 2025 kandi akavuga ko atazongera gucafuza ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Tubutse ko Jeremy Minani ari mu bantu bahoraga bavuga amabi atandukanye akorwa ku butegetsi bwa CNDD-FDD, none yatangaje ko agiye gutahuka akitoza muri ico kibanza mu matora yimirije imbere. N'amakuru menshi atandukanye kandi ahambaye twabateguriye tugira ngo tubashikirize. Wewe ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri no muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, kandaho niba utarakandaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Kubera iki imbonerakure ziriko zirakora ubwicanyi ntizihanwe? Kubera iki Perezida Evariste Ndayishimiye n'abakomoka mu mugambwe uri ku butegetsi bahisemo guhereza imipanga imbonerakure kandi bikaboneka neza ko iyo mipanga yatanzwe ataho ihuriye n'imipanga isanzwe ikoreshwa n'abanyagihugu, kuko uruhande rumwe imeze nk'urukero urundi akaba ifise ubugi. Tubabwire ko igiharo imbonerakure yishe umusore, umuryango wishwe uriko uraterwa ubwoba. Steve Irankunda yishwe kwa munani ntwarane guheze. Iryo bara ryabereye muri zone na komine Giharo mu ntara ya Rutana, ubumanuko bushira uburengero bw'u Burundi. Umunywanyi w'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD imbonerakure niwe yamwishe. Umuryango w'uwishwe uriko uraterwa ubwoba na se w'uwamwishe agomba gutegeka ko boheba gukurikirana urwo rubanza bagakoresha urwumvikano bisanzwe. Uwakoze ayo mabi arazwi ni Jacques Niyibizi, ni umunywanyi w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD, akaba ari no mu mbonerakure umuhari w'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi. Yishe Steve Irankunda mu ijoro rya munani ntwarane uheze. Igihe ibyo byaba uwo musore yari mu nzu yerekanirwamwo sinema irabwa na Jacques Niyibizi. Yarakubise Jacques Irankunda gushika aho apfa. Ikibabaje gusumba iryo bara ryakozwe imbere y'umukuru wa zone Giharo Desire Hakizimana, yiganwa n'ababibonye biriko biraba. Baranatomora neza ko byagenze bati Steve Irankunda yarashwanye n'ubundi muyabaga yari aho nyene muri iyo nzu. Mwene inzu ashitse yategetse Steve gusohoka, uwo yaranse gusohoka agasigura ko yarishe amafaranga mu kwinjira. Niho Jacques Niyibizi yaca amusimbirako yaramukubise amusekanya n'uruhome inshuro nyinshi aca apfira aho nyine. Umuryango w'umuhisi waratabajwe, waraje gutora ikiziga ca Steve Irankunda. Yarahambwe bukeye bwaho n'umuryango wiwe. Muri iryo joro nyine Jacques Niyibizi yaciye ahungana n'utwiwe yerekeza muri Tanzania. Ubu ariko akorera ibyashara byiwe hakurya muri Tanzania, bivugwa n'ababibonye. Komine Giharo ihana urubibi na Tanzania. Iterabwoba. Haraheze indwi yose umuvyeyi w'uwo yishwe hamwe na senge bariko baraterwa ubwoba na mwene gukora iryo bara. Uwo nawe azwi ku izina rya Burunga ariko atera ubwoba abo bakenyezi babiri, Trifosi Harerimana na Anosiate Nkurunziza, ko bazokwicwa. Mutegerezwa kwemera kumvikana muhebe iby'uko horondera ubutungane kugira ngo umuhungu wanje atahuke ave muri Tanzania, ahandi ho muzombona. Niko yabateye ubwoba kubw'amasoko yabonye abatuka. Se wa Jacques Niyibizi ni umunywanyi wa CNDD-FDD, umuhungu wiwe nawe nyine ni umunywanyi w'umuhari urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi, mu gihe nyirasenge w'uwishwe ari umunywanyi
nk'umugambwe seneri. Abanyagihugu muri ako karere aho abenshi mu batavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi bahunze basaba abajejwe intwaro n'umutekano gukurikirana hafi ico kibazo kugira ngo bakinge ko ibara ryohava rigwa. Abajejwe intwaro n'igipolisi giharo ntibaragira ico bashikirije kuri ibyo. Amakuru nyine adushikira ntahumuriza aravuga ko ibintu biriko birabera giharo biteye ubwoba kandi biboneka neza ko abategetsi bakomakomeye bo ku rwego rwo hejuru bariko barabigiramwo uruhara rukomeye cane kandi bikaboneka neza ko byanze bikunze ibara rishobora kugwa mu minsi iri imbere. Mu Burundi hariko haraba ikibi gisumba ibindi bibi byose byabaye, aho benshi bemeza ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bugejeje abarundi ahantu habi cane. Ibyo biruko mu gihe abandi banyepolitike batandukanye bavuga ko bagiye kuza mu matora yimirije mu mwaka wa 2025. Jeremy Minani agiye gutahuka yitabiriye amatora ya 2025. Umunyepolitike Jerome Minani yahora ari mu barwanya ubutegetsi bwa CFD kuva muri 2015 agiye gutahuka n'umugambwe w'Urunani rwa Demokarasi n'Ubumwe bw'Abarundi yitabiriye amatora ya 2025. Akavuga kandi ko uwo mugambwe uhagaritse burundu umugambi wo kurwanya no gucafuza ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye. Jeremy Minani yagize ati mu mugambwe Urunani rwa Demokarasi n'Ubumwe bw'Abarundi tumaze guca hirya no hino impinduka za politike zabaye mu gihugu c'u Burundi kuva umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yashitse ku butegetsi. Tumaze kwihweza kandi urugamba rwinjiyemwo kuva kwa 26 Ndamukiza 2015 aho rugeze naho twifuza ko rushitsa kwihweje imigabo n'imigambi yatumye umugambwe wacu uvuka mu mwaka wa 2010. Dufashe izi ngingo nkuru zikwirikira. Kuva igenekerezo rya mbere nziro 2024 umugambwe Urunani rwa Demokarasi n'Ubumwe bw'Abarundi wahisemwo kwemera umushingantahe Evariste Ndayishimiye nk'umukuru w'igihugu c'u Burundi. Iyi ngingo twayifashe kubera tubona ko hari utwigoro twinshi twiza tw'umukuru w'igihugu dukwiye gushigikirwa kugira imvugo nziza yiwe ijane n'ingiro. Icya kabiri, umugambwe Urunani rwa Demokarasi n'Ubumwe bw'Abarundi urahagaritse burundu kurwanya ubutegetsi burongowe na Evariste Ndayishimiye. Ibyo bisigura ko umugambwe wacu uzoguma utavuga rumwe na leta, ariko ibikorwa n'utwigoro byose wariko urakora kugira leta ihari uno munsi isenyuke mu buryo bwose bushoboka birahagaze. Muri iyo ntumbero nyene umugambwe Urunani rwa Demokarasi n'Ubumwe bw'Abarundi ntuzosubira kuburagiza imigambi yose ya leta nk'uko byahora kuva muri Ndamukiza 2015. Imigambi ya leta wacu uzoshigikira itazoba irashe nayo uzoyamiriza. Icya gatatu, umugambwe Urunani rwa Demokarasi n'Ubumwe bw'Abarundi nta ruhara na rumwe uzosubira kugira mu mugambi utuma umutekano n'itunga ry'igihugu bitituka canke ishusho y'Uburundi mu makungu itutuka. Icya kane, umugambwe Urunani rwa Demokarasi n'Ubumwe bw'Abarundi uritandukanije n'imigambi yose yo guhungabanya umutekano w'Uburundi kandi urateye ibyatsi ibitero bimaze iminsi biba bigahitana inzirakarengane nyinshi z'Abarundi. Abanywanyi b'umugambwe Urunani rwa Demokarasi n'Ubumwe bw'Abarundi bose basabwa guhagarika bacumva iri tangazo ibikorwa n'inyifato bariko barakora canke bategura byo kurwanya leta hisunzwe 021/2015 rwo kuwa 27 Ndamukiza 2015. Ibikorwa byo gucoza leta, guteza imitego leta kugira isenyuke, gutoba canke kwigira mu menshi imigambi yose ya leta byose turabisezereye. Icya gatandatu, umugambwe Urunani rwa Demokarasi n'Ubumwe bw'Abarundi ntugishigikiye inzira yose yo guhindura intwaro mu Burundi bidaciye mu matora. Muri iyo ntumbero nyine uyu mugambwe ugiye gutuma indongozi zose z'umugambwe ziri mu buhungiro zitahuke mu gihugu zitegure kwitabira ibiringo byose by'amatora yimirije mu mwaka wa 2025. Ariko ikiboneka cyo nuko uyu nawe yamaze guhabwa amafaranga menshi na CNDD-FDD kugira ngo
akorere mu kwaha kwabo. Nibyo abarundi batandukanye batanguye gutangaza, aho CNDD-FDD iri gukora ibishoboka byose kugira ngo imene amafaranga mu ndongozi zo ku rwego rwo hejuru, amaze basambure imigambwe bari barimo berekeze ku mugambwe wa CNDD-FDD. Ariko nyine bikaba ari ibintu biboneka neza ko byateguwe neza n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, naho abarundi isinzi bamaze kubona ko atakigisigaye ari uko bafatana mu nda bagasezerera iyi ntwaro ya CNDD-FDD, iyi ntwaro imaze igihe ipfukamye mu nda abanyagihugu. Twari twababwiye ko tuza kubabwira ku biriko biravugwa by'umutekano ndetse n'akarwi gakomeye cyane kaba kamaze gushika ngaha mu gihugu cy'u Burundi, kakaba kaje kurwanya Perezida Evariste Ndayishimiye, aho umutekano ushobora guhungabana umwanya uwo ari wo wose. Amakuru dufise akavuga ko abo bantu baba baturutse mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda, kandi akaba ari abantu bakwiye kwitonderwa cyane kuko barashobora gusiga basambuye ubutegetsi bwa CNDD-FDD, kuko biraboneka neza ko ibintu bitoroshe ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ayo akaba ari amakuru twahawe n'inzego z'umutekano ngaha mu gihugu cy'u Burundi, zivuga ko ibintu byabigiye kumera nabi cyane mu minsi iri imbere. Kandi igitangaje kinasumba ibindi ni uko ako karwi kariko karakorana n'abajenerali bakomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi bashaka kwikiza Perezida Evariste Ndayishimiye. Amakuru ahambaye cyane tukibatohoreza, nituza kumenya byinshi kuri ayo makuru tukaba turi buze kubashikiriza amakuru yacu hanyuma, kuko turiko turakora amatohoza ahambaye cyane ari abantu nako karwi kaba kamaze gushika mu gihugu cy'u Burundi, ndetse nawe waba yakohereje byose nyine tukaba turi buze kubashikiriza amakuru yacu hanyuma. Wecu ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi dushikiriza kuri no muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarakanda kuri sabone canke subscribe, kandaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije bakunzi bacu.